igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa gatatu 2020 niho umushikiranganji w'amagara y'abantu mu gihugu cya Tanzania yatangaje neza yuko hari abandi bantu babiri biyongereye kuri bane bagwaye coronavirus. Ibyaje gutahurwa nuko umwe muri bo yari umwe mu ba manager ba Diamond Platnumz ariwe Salam Skay, ariwe Salam Sharif Mendes. Uyu rero akaba yari yaratembeye mu bihugu bya Burayi ubwo bari kumwe na Diamond Platnumz, bari bagiye mu biteramo byo guteramisha mu bihugu bidasanzwe arivyo nka Swiss, Denmark hamwe n'Ubufaransa. Ikintu rero cyaje gutahurwa nuko inyuma y'ibipimo Salim Skay canke Salam Sharif manager wa Diamond Platnumz nuko bamusanganye umugera wa coronavirus, acayongera mu bandi bane bari bamaze gutorwa muri kino gihugu cya Tanzania. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bintu vyakwegeye umuhanzi Diamond Platnumz, uziko bari kumwe muri tour bari bihaye nyuma yuko bari bagize tour yo muri Amerika. Nibwo baciye baja rero mu Burayi. Ubwo rero bamaze kuba bamutora, yanditse amwe mu majambo yemeza yuko koko bamusanganye coronavirus. Ibi rero kandi vyatumye yuko na Diamond Platnumz hamwe na timu yose bari kumwe i Burayi muri tour nayo ishigwa mu kato. Ibyo turabigaruka ko reka turabe amajambo koko yanditse uno Musalim Mendes ariwe manager wa Diamond Platnumz. Yagize ati, habari, napenda kuwajulisha na kuwatoa hofu ndugu jamaa na marafiki kuwa nimepata majibu ya vipimo na nimeonekana ni kuwa na coronavirus. Bisa uko yemeza yuko koko inyuma y'ibipimo yamaze kubatogwa yuko yanduye coronavirus. Kwa sasa nipo chini ya maangalizi mazuri na afya yangu inaendelea vizuri. Pia nashukuru serikali kwa maandalizi mazuri na huduma nayopata wodini. Umverikare yemeza yuko nubwo yatowe ashimirira leta y'igihugu cha Tanzania kuba bariko baramwitaho bikwiye. Kwenye kituo toka juzi nipo pekee yangu, ati ndi mkato ndije nyene kama nimekodisha vile wahudumu wanaoshirikiana mazuri. Mungu awalinde na awape afya njema, maana wamejitolea nafasi nzuri na kuwapatia huduma sisi watilika. Hili janga la kimataifa linakwepa kama tutafuata ushauri masaa kutoka kwenye wizara husika. Naomba kwa wote tuwe salama na familia zetu, tuchukue tahadhari mapema. Mvura kwerekare meza yuko kino kiza nubwo kiriko kirabangamira isi yuko kizoteba kikahera. Ibi rero kuba yarakumwe na Diamond Platnumz muri ivyo biteramo vyose nivyo vyatumye Diamond Platnumz ndetse nabo bari kumwe bose, harimwo Babtale, harimwo aba photographe biwe nka Rukamba, akabamwo n'abadancer biwe ndetse na manager wa Livani aliwe Don Fombe, director Kenny. Bose nabo basize mu kato kugira ngo babashe kubakorera ibipimo barabe neza na neza yuko nabo batagwaye ino coronavirus. Namaze kubabwira yuko ubu kugishika mu gihugu cha Tanzania bamaze kuba bagera kuri batandatu muri kino gihe. Rero Diamond Platnumz ndetse nabo bantu bose nakubwiye bari bajanye mu Burayi nabo basizwe mu kwato kugira ngo babashe kuba bakingira ubuzima bw'abandi umugera wa coronavirus ntubandanye wandarira mu gihugu cya Tanzania. Ndavuga yuko ibikorwa vya WhatsApp rero hariho ibimwe bitariko birakoreka mu gihe uno mugera wa coronavirus uriko ugerageza kwifatira akarere, ndetse muzi yuko uno mugera muri ivyo bihugu bari bagiyemwo watumye
bimwe mu biteramo bisubikwa ndetse n'ivyaba vyateguwe gukorwa muri ivyo bihugu, hariho nk'igihugu c'Ububirigi ndetse ubona yuko casubitswe. Nubwo ariko Diamond Platnumz na na Salim SK ndetse n'iyo timu yose bari bagiye muri iyo tour mu Burayi kuva ku itariki 5 z'ukwa gatatu kugeza ku itariki 13 z'ukwa gatatu, igihe bagarutse rero ku itariki 14 z'ukwa gatatu, inyuma gusa y'imisi 4 kuvuga ejo itariki 19 bamaze kuba batora yuko koko bagwaye coronavirus. Ariko sabo gusa harimo n'undi muririmbyi adasanzwe ariwe Mwanafa, umuririmbyi yamenyekanye cyane ku ndirimbo nka Habari Ndo Hiyo bakoranye na Iwer, Hello bakoranye na Omidi Pozi, Waendelee Tu, Bado Nipo, Umufarume, Kiboko Yangu bakoranye na Rikiba, Dume Suluwari bakoranye na Vanessa Mde. Nawe nyene biza vyamaze kuba bimenyekana, yakwije 6 mu bagwaye coronavirus, aho nawe nyene yamaze kuba yari yazungurutse mu bihugu vya South Africa, aho yaragiye ku vy'akazi. Yari yagiye ku itariki 14 n'itariki 16 agaruka ku itariki 17, nawe yaje kuba asanganywa umugera wa coronavirus, aho wewe kubera ko yari yagiye mu gihugu kidasanzwe kandi kiriko kirabamwo ano mahano. Kuri uno mwanya igihugu ca South Africa abagwayi bamaze ko bagera ku 200. Yashitse yishira mu kato wenyene kugira ngo akingire umuryango, aho yemeza yuko yatanguye kuba yumva atamerewe neza, arivyo vyatumye yiha kwishira mu kato wenyene. Rero aremeza neza na neza yuko no mugera utabangamye yuko abantu batorira muri kino gihe. Ubona yuko abantu benshi bagize ubwoba, ahubwo avuga yuko agerageje kubaraba nawe nyene ibipimo n'ibindi bintu bamaze kuba bamutora, avuga yuko azokira atangorane. Nakubwira rero yuko uno muhanzi Mwanafa nawe ari umwe mu bantu badasanzwe cyane muri rap canke hip hop, kandi yuko nawe nyene akwiza abantu 6 gushika kuri na saha mu gihugu ca Tanzania bamaze kuba bandura uno mugera wa coronavirus. Aho kwisi yose bamaze kuba bandura rero no mugera bamaze kuba bashika 246 n'abarenga abantu bamaze kuba bapfa, nawe bamaze kuba barenga 10,000. Murumva rero ko no mugera utariko uvyorosha uri kubuza na cyane ubumwe mu buzi aha na hariya. Nguko rero ko bimeze bakunzi ba Ivyacu TV ngaho mu gihugu cya Tanzania, aho ubona yuko timu ya Wasafi yamaze kubishirwa mu kato kubera uno mugera wa coronavirus. Ariko kandi n'umwe mu baririmbyi adasanzwe bariwe Mwanafa nawe nyene ariko aravugwa. Aya niyo makuru twaba bafitiye bakunzi ba Ivyacu TV. Rero subscribe kuri channel YouTube yacu kugira ngo muze maronka amakuru yaha na hariya. Murabona ko tujabuka imbibe tutagoma iwacu gusa. Share, like, comment navyo